ndabaramukije inshuti bakunzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Kazoza FM ejo ryo kugwiza umwimbu mudukurikirana kwijana na gatatu n'ibice bitatu aha mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu micungararo yaho mugaca mudukurikirana no mu gihugu cose kwijana na gatanu n'ibice bine ndetse rero no ku mbuga ngurukana bumenyi za Kazoza FM YouTube na Facebook no kuri internet wezi3 akaburungu Kazoza FM akaburungu.com. Nkuko rero tubimenyereye uyu ni wa mwanya wo gukurikirana ikiganiro kuziko. Ikiganiro kuziko ni kiganiro kiba imisi yose kuva ku wa mbere gushika ku munsi w'Imana kuva igihe cy'isaha 1 n'igice z'ijoro gushika igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Bwa nko nama nabibabwiye ku misi ya mbere, ku misi ya gatanu, ku misi ya gatandatu tuba turi muri wa mugambi wo kurata. Uvuga ngo ndatira nanje. Uyu munsi rero twaje kurata. Ntituri no muri studio za Kazoza FM nkuko mubibona, turi muri studio za Jimbere Magazine ku ishami ryayo riri Gitega. Twavuye Bujumbura ubu turi Gitega. Twaje kurata ivyiza vy'Igitega by'abahinga bakora ubuhinga mvabwenge. Ikiganiro gishigikiwe n'umugambi PASAC ufashwe mu mugongo ni shirahamwe ry'ibihugu vya Buraya hamwe na Africalia. Niyo nkeza Jean Renaud ni jewe ndakiremesheje. Uyu munsi rero nkaba ntari jenyene nkaba mfise umugenzi amazi imisi ariko aramfasha guteramisha abantu. Reka nawe ndamuhe akanya idondoro. Murakoze cyane ndaramukije abakurikirana Kazoza FM ni twasiriyake ndayishimiye ariko benshi banzi nka Jay Winner nkorera Radio TV buntu iri mu ntara ya Ngozi ndishimye kuba ngaha muri kano kanya. Urakoze cyane. Siriyake turakwakiri. Murakoze cyane. Ngo bavuga ngo bashitsi ba mbere bakira aba kabiri naje ndamushitsi muganda kwakira. Oh byiza cyane. Yego. Uno munsi tukaba dubisere n'abandi bahinga bagenzi bacu baje kudusabikaniriza ubuhinga bakora reka tubahe nabonye n'umwanya bidondore. Ego ndabaramukije nanje nitwa Ndwayo Alex Dino nkaba ndumuvuzi w'umuziki ndaririmba mu majambo make nkaba mbanganye mu ntara Gitega. Ego byiza cyane. Ego nitwa Elize Sirabahenda hama nkaba ndumu pianiste ngaha nyene mu ntara ya Gitega. Byiza cyane. Hama nanje ni Israel Blaze Arti nkaba mvuza guitar solo canke acoustic. Byiza cyane. Yego turabahaye ikaze abatubwiye yuko mukora ubuhinga mukora ni bwa bundi dusanzwe twumva mu majambo avanagwe ngo karaoke muragira karaoke ngaha Igitega kumbure mu mwanya uri imbere muhaba mutubwira byari byo. Yego tudarandiriye rero twagira tubabaze karaoke nibiki turamaze kuvyumva hana hari mbega umuntu yavuze karaoke abashatse kuvuga iki? Bon, karaoke uvuze karaoke ni interpretation novuga ngo y'ibintu canke ikintu umundi yakoze ukagisubiramwo mu yandi majambo abavuzi ba karaoke no gufata indirimbo yaririmbwe par exemple nka Chancho Amis lyrics z'indirimbo ukazisubiramo ukaziririmba nkuko yabigize ukageza kumwigana. Rero karaoke ni interpretation y'ibintu canke y'ikintu muko bigira mushiramo indirimbo ya Chanjo hama mugaca muririmba mujanye nawe canke muri vugiriza. Okay karaoke twe tugira nabanye mu bihugu byo hanze ndabiravye ku ma internet hose ndajayo ntabwo ndatemberamwo bafata CD canke flash bagashiramo instrumental y'umuziki wakozwe na Chanjo canke na Matata hanyuma hakaba muri umuntu ari imbere ama parole akiyandika kuri aho baba project indirimba akiyandika umurida agafata microphone akayisubiramo ngenda arabisoma nabandi bakamufasha. Niyo karaoke. Mugabo twengahe wacu tugira karaoke plus concert niko ndavyita kabira ko tuzana piano turazana guitar tuzana batterie tuzana ama instrument shoboka ama instrument musical yose shoboka. Jewe nkafata microphone nkaririmba atanaho ndabisoma. Navuga ni karaoke mugabo si karaoke twe tuzi ya vrai karaoke ya vrai bara biriyandika kuri mur tukaririmbana na public bagasoma nanje nkasoma. Ariko iyacu mwana iri mu buhinga iyacu ni yirumurwa bien sûr kubera ko iyacu sinumva ngo twaratevye gusirimuka ahubwo twe tubize kumbere gusumvya nabariye kugira usubiremo ikintu cy'umuntu yanditse ukamwita ukagereza kumwigana nijwe giwe kandi ukabiboroka kubishira mu mutwe uko yavyanditse ukabigura uko nyene twe turabahinga na cyane cyane yuko mushobora gusubiramwo na instrumental. Iyi piano bavugije muri daleza namushamo yibona uyu avutse muri 2003 akaca yisubiramo ko yivuza kandi uyu avutse 2003
Bibazo ko n'umuhinga muga abandi bo bafata nko kuotesha instrument atari mu telefone iyo ndirimbo ukayivuza muri speaker igasohora nanje nkaririmba ubwo two turavyivugiriza tukagerageza kuvyigana ubwo tutazaguzana 100% ugategeza kuvyigana bisigura ngo turose uburyo bukwiye ahubwo twagira n'ibisumbi none murafise umugwi usanzwe ugira ivyo bintu canke murahura nk'abagenzi gusa aha Gitega hariho amaband ashika nko kuri 3 imigwi agira karaoke hariho karaoke bera muri Renox Stobar Renox gahanya biharage yitwa Dino Band Dino Live Band hariho na yindi band groupe igira muri Afrika hariho n'indi band ikoraga muri centre ville mugabo Paul Manha kibanza afise cyabye mugabo ama groupe yo yariho none mwebwe muri ho mugwe Dino Live Band yigirira kuri Renox yes mukagira ko kangahe no ko kangahe vendredi samedi ku wa gatanu ego uri kituzoga ceza kameze neza cyane yego ni byiza cyane gose twumvise ko kenshi amaband akorera mu bare ama repetition cabera aho nyene oya repetition cyashobora kubera iwabo w'uyu mu pianiste cyashobora kubera iwanje ni cyayiza cyashobora kubera ku kibanza dusanzwe dukoreramwo umuziki biravana na programme ko twayipanze kugira tworohereze bose kwama n'ama déplacement kuko umuziki w'Igitega nturahemba ku buryo umuntu aba satisfait amahera bamahanga ashiramo ama déplacement aronke mugani wewe moya aronke duharage rero turiyaranje twaza kuraba kiza kutworohereza twese mugerageje kuraba ibintu vy'amakaraoke ngahe Gitega nibaza ko mu myaka iheze bitari bigwiriye cyane sinzi ko muba mumaze gutembera nk'ibujumbura mukaraba amakaraoke nyene bigenda murabona yuko hoba hariho itandukaniro ry'amakaraoke y'Ibujumbura nino hariho itandukaniro rimeze gute itandukaniro ryo rirahari kandi rinini cyane kuko nk'ubu unyengerageje kuraba Jesu nta gihe kinini ndamaramwe mugabo tu ndabibona bimwe iyo nagiye gutembera nk'Ibujumbura hari gihe ikintu cya mbere ini Gitega tubuze ikintu cyitwa sono nta sono vraiment ingene amajwi asohoka yego ico rero naco nyene kiri mu bintu bituma tutaduka cyane kandi natwebwe ntitugira effort yo gukora cyane urashaka kuvuza ibintu byiza muga bigasohoka nawe ni ikibazo cy'abanye n'utubare canke n'ikibazo cyaho mu ikotesha atabaho kuko ibisagara bisi usanga bimwe sono mugo murinda gukota kubisanzwe ikibazo je no gishira kuri banyene utubare kuba boss cyane kubera jewe ndumukozi umpaye ibihumbi 10 genda uzane icuma ukoresha ndondera igikwiranye n'ivyo bihumbi 10 rero bazinja ndondera igikwiranye n'ibihumbi 200 kandi wampaye ibihumbi 10 urumva ikibazo nikiri kuba bivuza kandi ngaho Igitega hari abana bashoboye bavuza nyene umuziki banaririmba nyene bashoboye pe mugabo wagera kuri instrument bakorerako akwe rero niyo mpamvu hari itandukaniro jewe maze kuraba ku kintu cya sono ine Gitega turi hasi cyane gose kandi ngira kumbure mu mwanya uza turaza kurabira hamwe ico twukora twese hamwe kugira ngo dushobore kubiteza imbere yego mugabo akandi kabazo none iyi karaoke mwabitanguye nka ryari boje nta gihe kinini ndamara natanguye 2018 mwarabyize ku ishuri ni impano hariho bigenda gute ko nanjye nifuza kubimenya kubisanzwe abafise impano ariko kugira iyo mpano yawe yidevelope bisaba kuba hari ahantu wagiye nka jewe akarorero jewe navyigiye muri korale muri korale niyo nari nyene ndabona abantu bavuza ko binyoheye ndavuga ati munyigishe vyaciye binyitaba cyane byaranyitavye cyane ubaho ngeze ndiko ndakora naho ntarashikaho nifuza ndashima yego ibintu byiza cyane gose ndashima kesha makaruka bera mu bubare kibano kibafata gute abavyeyi banyu abanyamutashe bukeye ntibavuga bati babantu bavuye mu ngeso atari nziza boya aho onye umuvyeyi ari gihe agushigikira abonye ivyo ibikorwa uri kurakora
mugabo ugitangura urumva ntibiba byoroshe akubaza nawe gasha mwana we wikuza ku nguvu utanguye gutaha saa yine y'ijoro kandi wewe uri umwana mutoyi ico si kibazo mugabo uko ugenda urakora kandi nawe nyine arateba akavyiyumvamwo akabona ati wa mwana wanje uretse na moya yo yamuganiye ofete nta muntu n'umwe ashobora gutangura akaba mu byenga bishigikira ntibazobabeshe sinzi kumbure bivanye umunsi nabo bwiconzi cora majorité nta muntu atangura umuziki wa karaoke umuvyeyi gavuge ngo ndahezagiye kuko d'abord dutaha amajoro turaboregwa tumura umugi nivyo biza biyumvira ko tuca mugabo bivana n'ukuntu wakuze nikiri muri wewe karaoke ushaka kwigisha kumwe gatagowanwa ushaka kuboregwa utaboregwa kuba imaraya utari imaraya ntibibaho karaoke rero twebwe novuga ko twe twamaze kubijamwe twababijamwe akazi jewe ndi muri karaoke depuis 2013 ntaramenya n'ibyo ari byo mugabo ndashindira ndabandanya no kuvuga ngo jewe umuvyeyi twariruka cyane gose ati wewe uri kureberwa kwishura kubera iyo muziki wewe aba ntacu gitaye ko iyo muziki hamwe usanga nta n'ijambo nta n'ico umusaba nta n'ikirato umusaba n'ipantaro kubera wayobewe kubera ngo n'umuziki mugabo warashindiriye uraronka narakoze gushika za 2015 16 gutyo ku buryo nanje ntangura je nataguka bakaba amafaranga muri karaoke menshi 5,000 no kuvuga ico gihe naciye sinya na contrat mpembwa 40,000 ku kwezi umuvyeyi arabona umufuka makaraburose ati ndiyambitse meze bari basanga nanje nini avuze ati nacu reka ndavyikorera bya bintu nivyo kandi agasanga uko yandeze ntacu ndahindura ahubwo ndiko ntera nkura nkiyambika nkigurira ipantaro agasukari kabuze nkasanga nakwise nk'ikintu hariya muhira bwati bya nivyo acatangura kompezagira abanduhuye ati umwana warazi kurimba neza akumva aryohewe nawe acatangura kompezagira ati bandanya wa mugani sawa nibwo agaca guha impanuro uritwara ni ibintu byiza cyane gose twavuze karaoke twavuze ivyuma twavuze iki nigihe kitubwira ko batariko baratubesha reka tubaha akanya baducishirize ko kugira bariko baratwumviriza ku radio n'abaturaba kumbonesha kure nabo bahimbagwe nibi byiza turiko turabona hano wow yego bana biwacu bana biwana cicagiro bana biwacu na cicagiro na cicagiro na cicagiro na cicagiro na cicagiro umuhungu yakunze umukobwa ye mukobwa nawe aramukunda unumwasi aratera musore aja kurugamba bari baramubariye bari bamugize bati azogarukira tuzomuguha mubane azogarukira tuzomuguha mubane umusore ngo aragenda ku rugamba bahunga umutima uri munda yafuye umuheto bikanga yatera icumu bikanga wasura heramye
kiyago amaganya bamenshi atangura kuririmba bana b'iwacu nta cica nkiru bana b'iwacu nta cica nkiru nta cica nkiru nta cica nkiru nta cica nkiru nta cica ndemeye cyane yego biraryoshe kabisa mugabo ubu bana nk'ibi bintu ngende biryoshe cyane ku batariko baratubona hariko havuga piano n'igitari gusa none muri karaoke mukoresha piano n'igitari gusa oya iyo ibari turashobora kugira piano bar turashobora kugira piano n'igitari gusa mugabo ico yitwa karaoke full band full karaoke full karaoke ukoresha piano guitare basse guitare solo batterie drum byose umva babiri tanga ritme ego byose babirimo ngari piano bar turakora ahari tukunda kubona amakaroke haba harimwo abigeme kataba mwazanye no musi arahari abakorera nk'ama backing voice bo ego turafise umwigeme ubu nuko ari ku kaminuza Ingozi yamaze hageze ko dukora akazi kumbure nuko mwadisiplinye ntitwari twiteguye cyane ariko nawe mwamusangamwo ariko muri band iba yuzuye twamana abahungu batatu baririmba canke babiri n'umukobwa canke abakobwa babiri n'abahungu babiri urumva ko abavuzi ivyuma bategezwa kuba ari bane urumva hari n'abashobora kurenga mugabo kameme karaoke yuzuye itezwa kuvuza bane na batatu n'imiburi muri wabuze baririmba baba mari seti niyo muri ko munaririmba mu mara masaha ngahe muri ko munaririmba mu urutavanako amasahane urutavanako birabasaba umwanya atari muto wo gutegura naho nyene bivana contre office sinashobora kumara amasaha 6 bivana no mu boss cyo mwavuganye ariko ngaho Gitega turamenye ko turi mu masahane mukora gutugira ngo kumbure abitabira amakaroke mukora mu mabaha aho mukorera ntibarambirwe n'indirimbo mubaha okay karaoke rero burya karaoke iragoye cyane urashobora kuza office repertoire urutonde rw'indirimbo zo gukoresha samedi ugasanga wagize repertoire y'indirimbo z'icongereza gusubye z'ikirundi canke z'igiswahili gusubye hanyuma ushitse kuri terre gacu usanga haje ba mama bamwe bitwa ba dawe ba sokuru anyokuru ugacu utangura za congereza zimwe ngo I found love gusanga iyo ndirimbo d'abord ni y'incongereza kandi ni generation yo muri za 2005 kuduga d'abord hariya ni kure ni 2000 oya ni 2020 2018 ne sokora za gutahura bikaba ngombwa rero ko repertoire yirindurira aho nyene bivanye n'abantu baje usawe ugacu utangura kwinjira muzaze nzoja ku gasozi kakuri chamanura kasira kiyongera abantu bisawa mugabo birafata umwanya munini cyane kugira mushobore guhuza igitari piano basse si munini cyane mutegura kangahe mu ndwe kumbisha kibazo ababizisi bashishura Mbo ico kibazo kono no jishura nuko twege twashizeho umunsi wa kabiri wa kabiri 17h30 niho tutangura ama repetition mugabo umuntu ashobora kurepeta haba ari muhira kuko nakazi kabandanya ko twabifashe nk'akazi ego kuwa kabiri no kuvuga mwamuje gushira hamwe ivyo mwese mwakora repetition muhira bo no kuvuga bararungika muri groupe ari repertoire ti muzoze mumvirijizi mugabo apwesa ntushobora gukora izo zonyene barungitse kuko hashobora kuza umuririmbyi kekonke akavuga ati ndiri mvugiriza iyi ndirimbo bisaba ko uri attentive ku ndirimbo zose ego ugerageje kuraba ubu bari hane Gitega bufise karaoke haba mu karaoke niki busumbya handi hatabera amakaraoke bo ndiko ndabiraba
nuko icame na mbere nk'abantu baza kuhanwera vraiment barumva nyene batuje iyo bari kumviza abandi ingene bariko baragerageza gusubiramo ko biraryoshe kuko wanashaka n'abataza kuhanwera baraza kumviriza hama aho handi naho batagira ibintu vya karaoke usanga kenshi na kenshi haca bavuza bijya biradiyo n'abantu badakunda ibiradiyo kubijyanye n'abakiriya naho kubakiriya abashorera abashorera nabo no kuvuga ko iyo baje kumviriza karaoke benshi na benshi baza kumviriza akanovera kwanza k'umuziki biyumvire nyene kuntu bavuza hanyuma ari abagenda haza abantu benshi hari baza baje umengo baje gukota hamwe n'abandi baza baje kuryoherwa ama abakiriya nabo umaze kuryoherwa birabafasha baca banywa twinshi yego ndamuganiye ubu bari bagiramwo karaoke n'abatagira karaoke très différent cyane pana bisanzwe ku kanoti cyo ni cyambere muca muduza ibiciro ibiciro karaoke ikiyeri ni 1700 mu prix normal tuzi twese muga muri karaoke tuzakunywa musi ya 2000 na 2500 icyo ni cyambere kandi karaoke ayo mafaranga yongera ko nayo acaza kuri naye naduhemba kandi karaoke igituma akabari kagira karaoke usanga kasumbye ibindi abatagira karaoke usanga bose busohokeramo babantu bampungi bambabarira umuntu wese ari yubaho kwiyo yego umuntu yubaho kwiyo muga habera nawe karaoke kenshi usanga atari babandi baza gutarana ibidaje bamwe baza bafuse amavuzera canke sinzi kuno bivuga muga usanga haje umuntu aje kwicara yumvirize ubutumwa message iri mu zandirimbo za kera kuko izuno munsi bantunge nibyo hari ziri mu butumwa zitari mu butumwa muga ushaka ubutumwa bwa vrai babahungu bashaka kuresha babakobwa bashaka kureshwa nibaza ko baza kumviza indirimbo zaba Chantramis imitoma tuyikura muri ndirimbo zaba Matata nyegera cyane yawe umva niho tuzikura nibyo nabo no munsi barabigira mugo ushaka kudiraga amajambo y'urupfasoni yubashe cyake ndi ciza tukunda twumva twese twumva turyohewe yumviza indirimbo za kera rero nabaza mu bubari babugiramo karaoke abaje kumviriza akaca kuri YouTube ntaronke abandi kabaje kumviriza mbega ibicurarangisho kama ko ndaganda mbona muvugisha piano gitari byaje biva hanze mu makungu ibicurarangisho kama nk'imiduri ikembe iningiti n'ibindi mbega murabiha ikibanza mu bintu by'amakaraoke rimwe na rimwe canke ego mukabivugisha byonyene ibi atabirimwo turabiha ikibanza ikibazo tugira nuko muri generation z'uno munsi tutazi kwivuza nimba je nshobora kuvuza umuduri ndazi gato imbwa ashobora kuyemera ngo uvuze indirimbo satatu ngo zihere nimba ashobora kugira ikembe yaravuza piano mugo muha yananga yitwa inanga mu kirundi mugo muha yananga twe tuzi nk'abarundi urashobora kwivuza mu frere none habuze iki kugira ngo mushobore kuvyiga kuko nibi mwarabyize murabimenya mwarizi gitari murake habuze iki kugira navyo mushobore kuvyiga tubandaye duteza imbere ibicurarangisho kama by'iwacu ikintu no banza kuvuga mu bintu byo kwiga inanga jewe narahize ubu nayinyigisha kwanza narabanje ndabaza ngaha muri Gitega umuntu afise inanga nta numwe bandonge uramubura muri ivire oya kweri nanamwe dusorore turamuzi twe turamuzi tuvugana kibahagoye tuvugana mugabo ikindi naco gituma wanashaka umenga tumera nk'abadakunda kuvuza ibicurarangisho by'iwacu murabe ibintu bigwiriye ubunye muri iki gihe ni ibi by'abazungu batuzanira ibyo wacu biko birazimangana ahubwo ikintu rero je mbona sabe n'ababishoboye cyane cyane twavuga nk'abantu bari hejuru wodufasha nibi bicurarangisho by'iwacu bakabishira mu mamagaze mu gihe rero biri muri magaze hari umuntu azoza avuga ati je nakijya kintu ndashaka kuciga rero n'ubukene bwo kugira nitumenye kubivuza ivyo vya kera nukubera tutabibona ntimubibona nimufese ababibigisha yego nk'ubu hariho nk'ubajije ikembe ati wowe yikwereka
n'ubajije umuduri ati wukwereka awubonye hehe kandi uburyo ugiye kubiraba nk'uko nyine ubusanzwe uzi kuvuza nk'inanga iyi bita piano usanga navyo nyine ko barokugororera ko bakorera nyine ufata amanota ntibikugora cyane mugabe ikibazo biri hehe ndetse mwebwe abanyakaranga mwari mukwiye kubirondera hama mu gatanga biratandukanye hari uwuvuza n'uwukora ikivuzwa burya umuntu yakoze piano sinzi kazi kuyivuza birashoboka yuko ashobora kuba atazi kuyivuza ni ngombwa ngo turonke abakora ivyo bicurarangisho habeho n'abavyigisha nk'ubu nk'ikembe burya vyavyaje kuyikora ugacushiramwo agatoboro nk'aka ushiramwo câble kugira bisohokere muri speaker Jino mumenga biranoroshe. Wanashaka niyo saba n'umuriro. Ni nkuko ushaka kuronka kembe saba umuriro nawe nyene. Birashoboka. Ntamwe usanga rero bino byanavuye no kusiko nashaka. Kuko bijya bikoresho byacu bitanga umuziki mwiza gusumvya nibi. Cyane gose. Kuko nasa ko tuja kuregera cyabegura. Muga bijya byacu bitanga umuziki mwiza gusumvya nibi by'abazungu. Byiza cyane. Yego nagira ndababaze akandi kabazo dusa nk'abariko baratera bagenda basozera. Mwebwe mwari mwabiciyeko uku gukora karaoke. Hariho ikintu bimaze kubazanira mu buzima nko kugwiza umwimbu mukavuga muti uyu turashobora gukora nk'umwuga atani kindi kintu dukoze ku ruhande. Kumbere nihereye ko yego kabisa jewe karaoke navuga ko jusqu'à maintenant ngitangura karaoke d'abord nkishika muri 3e je muvye ntazi kuntu ndi hamwe Ruvara narari yakora karaoke 3e ya secondaire ya secondaire nari muri Atene aho kuri Semsindi icya kabiri jewe uko nambaye umuziki icya gatatu umuntu araronka bitanu byo guterura umugenzi yageze ikibazo mugabe ivyo rero bivana na discipline ubufise kuvyitwaramo no yakora muga kabibu rero byanyikiye mugabo numve mvuga uko karaoke zitara amafaranga ari aba boss ntibaruguruka amaso bamenye ko investir mu muziki baracabona kumengana gutumwanya hakiza kugaruka kuko ugiye kubujumbura aba isonori bashaka musanga afite sonorisation ya 500 millions pake baramaze gutera baragiye cyituma ugiye nibujumbura uzamva ngo karaoke bujumbura ryoshe gusumvya igitega repertoire ya karaoke ni zimwe yatandukanye sonorisation ko yayivuze no bavuze ya sonorisation hajya muri par exemple muri za mutwenza kayidugana ngaha muri Lenox bako kumva se tubakubitira uvuga ati F na Gitega reka tubirondere umunsi umwe tuzobizanye wamukoze yego donc ngerageje kumva ivyo muri ko murasaba hari yuko muronka sonorisation nziza hama yuko bira bitera imbere dushiremo n'ibicurarangisho kama yuko bo bidandaza nta bindi bintu mwosaba baturongoye canka kama motera basanzwe bagira ivya ikindi cihuta nuko nibabaze bafate karaoke karakazi kumbure mbere kuri twe tukuri tubikora nakazi Jesse nibaza ko uyobora amayinite akora karaoke naho umubaza ntibishoboka ntashobora kuri 1000 atakora karaoke mugabo abaduha ubuzi bwo muri karaoke naho natwe baraduboya mu kimugongo ashakunguka vyinshi yibagira watumye bya bitana bironka kuko karaoke ntayikubise ikirero ntibaza kurenza cyandwe rero je nguje karaoke ukagushira cya 2005 nuvuga jewe haraninjije nuvuga ngo fata 1700 2005 mwe 1700 sigara ngahe nimiburi twakwashamo kubiri akaronka ikibanza nibaje kose nayo mukozi yagiserve mugage wacabo kasanga wewe kwicupa guhaye amajana 2 umva uzokuza bya 10 cyo kugura igitari wigabira ajya gura repetition ico rero nariko ndavuga nuko tugarutse kuri gouvernement yi ministère jejwe ugwaruka n'ivy'imico n'akaranga hari amacentre jeune menshi yuzuye naza kabitwa ba Steven Sogo bagiye barigira imiziki muri Kamenge muri centre jeune mu Kamenge ivyuma byari vyinshi bimeze neza aba harijo mugabo uno mu centre jeune zihari sindazitsamo zose reka mvuge ko yiwacu Gitega kwera ari yonzi niho twakuye n'ubumenyi nabukeye harigeze ko hari ivyuma kabisa twiga umuziki bimeze neza kuko no musi nta ne piano iriyo kumbure bo bigarukira centre jeune bakazishiramwo ama instruments ivyuma by'umuziki bakiyandikisha bakene kwiga umuziki nibaze bawige kumbura hakabona ishuri ryigisha umuziki ni diplome tukazironka kuko nakazi naza ubushomeri uzogabanuka ubusuma bugabanuke kumwe yaro mutwe bigabanuke kubera ko wize gitari wazi ukivuza
upfa umuvuza mu isengero bakaguha igihumbi ko bizoza ariko aho mu isengero tuvuze umuziki baduhemba no muri Kenya ariko bimeze nino bizoza rero neza ko guverinoma yofata ikarondera amasantre jeune ikashiramwe ivyuma ikagira n'amashuri yigisha umuziki ku buryo twese umuntu ariko ariga umuziki aribagira kuja kumubiyarira mutwe no kumureka nico nosaba bishobotse bakabikora akabasavye bavyiza Ego reka tubashimire umwanya uriko uraturega ivyo kuvuga ni byinshi mwene shaka batuvugiriza nakandi mugabo umwanya wagiye turabashimiye cyane gose kubona mwatwitavye mwatwakiriye hano iwanyu Gitega nukuri nundi munsi niyo twabahamagara nibaza ko muzotwitaba Ego. turabashimiye cyane Siriake ndagukengurukire Ken urakoze cyane byari biryoshe kubona umaze iminsi uriko uramfasha gutera n'aba bagenzi bacu b'Igitega yego nongere shimire n'abariko baradukurikirana kuri Kazoza FM ndabibutse ko iganya ari kuziko umugambi wa ndatera nanje ufashwe mu mugongo na Pasake nanye nifashwe mu mugongo n'icana mu Buraya hamwe na Africalia ndabashimiye kubona rero mwagikurikiranye ni jewe na Siriake jewe Renoni nkeza twariko turakiremesha mubandanye mukurikirana ibiganiro bya Kazoza FM kandi ntibibagire kugwiza umwimbu na